Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu ciza c'u Burundi mu yandi makungu ya kure. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatandatu igenekerezo rya kabiri z'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka ni 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ndaguhaye ikaze ntanagukengurukira cane ngaha kuri ino mboneshakure, ndetse nawe uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Utegerezwa gusa gufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza biba biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ese umushingamateka Olivier Suguru yoba ari we yimirije gufatwa n'agapapu? Politiki y'agapapu ni ijambo duherutse kwigishwa n'umwe mu bazi neza ubutegetsi bwa CNDD FDD. Niwe yavuze ingene muri ubwo butegetsi bareka umuntu agatunga cane kenshi biciye mu manyanga, hanyuma igihe kigeze bakamupapura bwa butunzi babanje kumupfunga bakamurekura atanze amamiliyaridi atawuzi iyo aca ajanwa. Bamwe mu bakunze gukorwako n'iyo politike ni abarwizatunga bashigikiwe n'ibihangange bagiye barahabwa amasoko adatahuritse ya leta. Uwavuba aherutse gufatwa n'agapapu ni umudandaza Sylvestre Niyonsaba, yari yafashwe inyuma gato ya Bendahamwe wiwe Dieudonné Murengerantwari, none aherutse kurekurwa vy'agateganyo atanze amamiliyaridi. Abundi benshi bibuka ni umudandaza Prosper Hakizimana batazira Gisiga. Ingorane y'agapapu nuko niyo umaze gutanga ayo mahera usubira ugafatwa bakakwaka ayandi. Olivier Suguru ariko aravugwa mu busuma bw'amavuta hagenewe abapolisi. Umushingamateka Olivier Suguru asanzwe ari umunyamabanga mukuru wa sosiyete Savanoro. Kuva ku butegetsi bwa Nkurunziza, Suguru ni umuntu yagiye araronka amasoko adasanzwe mu nzego z'umutekano n'igisirikare, amasoko yo kugura imyambaro n'ibirato by'abasirikare ndetse n'ibindi. Ni kenshi izina ryiwe ryavuzwe mu manyanga haba muri bene ayo masoko, aho haba havugwa amamiliyaridi menshi yoba asangira na bamwe mu bihangange. Olivier Suguru yavugwa ko yakorana na Perezida Nkurunziza, hanakekwa ko hari mu bo Nkurunziza yarungika kunyegeza amafaranga yiwe hanze y'igihugu. Muri ino minsi hari dosiye iteye ubwoba. Savanoro isanzwe ifitaniye amasezerano n'igipolisi yo gutanga amavuta y'amamesa akoreshwa mu kugaburira abapolisi bose mu gihugu. Ni amasezerano y'imyaka 4, ni ukuvuga kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2024. Ivyo bimeze gutyo mu gihe abapolisi bo mu ntara z'uburaruko bo bavuga ko bamaze umwaka bataronka amavuta. Akarere k'igipolisi mu buraruko bw'igihugu gakoresha ku mwaka amabido 7,000. Ayo mavuta afise agaciro ka baba umuriyaridi w'amarundi. Ayo mavuta yanditswe ko yasohotse muri Savanoru kandi ko yashitse mu bubiko bw'igipolisi mu ntara z'uburaruko. Mu gipolisi bagiye kubaza amavuta yabo muri Savanoru basanga amavuta yarasohotse. Basanzeyo n'imikono ya Colonel Jerome Maniraho yarajejwe ububiko bw'igipolisi mu ntara z'uburaruko. Imikono yemeza ko yakiriye ayo mavuta, nuko amatohoza baratanguye. Ihagarikwa rya Colonel Jerome Maniraho n'umukenyezi Marie Rose Nzeyimana ku wa kabiri uheze igenekerezo rya 28 z'ukwezi kw'icumi na rimwe 2023, Colonel Jerome Maniraho yaratumwe ko muri police judiciaire kubazwa ibijanye n'ayo mavuta yasinyiye ko yashitse mu bubiko bw'igipolisi mu ntara z'uburaruko, ariko akaba atarigeze ashika. Jerome Maniraho yisiguye ko yavuye mu mabanga ya logistique mu ntara z'uburaruko muri Nyakanga 2022, ko adashobora kubazwa ivyayo mavuta kandi atarakiri mu mabanga. Jerome Maniraho niyatashe yaciye ahagarikwa. Bukeye ku wa gatatu igipolisi cagiye guhagarika uwujejwe ububiko muri Savonoro, ariwe yitwa Marie Rose Nzeyimana. Ifatwa ry'uyu mukenyezi ntiryoroshe. Abapolisi bageze muri Savonoro isaha 4 z'igitondo baza kumujana isaha 9 inyuma y'impari ndende. Bivugwa ko umushingamateka Olivier Suguru yariko arakora ivyo ashobora vyose ngo uwo mukenyezi ntahagarikwe.
Ageze mu gipolisi, Marie Rose Nzeyimana yarerekanye impapuro bordereau d'expedition zemeza ko amavuta yashikanywe i Ngozi mu bubiko bw'igipolisi kandi yakiriwe na Colonel Jerome Maniraho. Jerome Maniraho yararahiye ararengwa ko imikono iri kuri izo mpapuro atari iyiwe, ahubwo yiganywe, aca asaba ko bahamagara igisongerezi Brigadier Alexis Hakizimana bakorana ico gihe. Ati sinashobora gusinya borudero uyu mubrigadier atabanje gusuzuma ibije akabiharura neza akabona kunzanira borudero. Brigadier Alexis Hakizimana baramuzanye nawe nyene yavuze ko ayo mavuta atigeze azanwa mu gipolisi Ngozi. Inahe y'umukozi wa Savonoru yitwa Aimable. Marie Rose Nzeyimana yahavuye asaba ko bahamagara umukozi wa Savonoru yitwa Aimable yari ashejwe guherekeza ayo mavuta. Aimable yaremeje ko amavuta yasohotse akava muri Savonoru ariko ko batayajanye i Ngozi. Yavuze ko basohotse Marie Louise Nzeyimana yaca amuha inomero y'umuntu yahamagara bagahurira kuri Shanike, ari nawe yaca amwereka iyo bajana ayo mavuta. Aimable yemeza ko amavuta yose bayajanye mu Kamenge ku nzira iri kw'ibarabara ry'I13, ari naho bayapakurira yose bagaca basubira inyuma. Ku kijanye na za borudero d'expedition, Aimable yavuze ko yahora abaza Marie Rose Nzeyimana uko biza kugenda mu gihe borudero zisanzwe zijako umukono w'uwakiriye amavuta. Aimable avuga ko Marie Rose Nzeyimana yaca yakira borudero akamubwira ko ibindi azovyimenyera. Aimable amaze gutanga inahe, bano bantu bose baciye bapfungwa mu gipolisi c'i Nyamiramabi, police judiciaire. Ikibazo kigeze muri sentare yo kugwanya ibiturire. Kuwa 30 z'ukwezi kw'I11 2023, bano bantu bararengukijwe muri parake ya Cour anti-corruption. Bamaze kumvirizwa baciye bahagarikwa bajanwa mw'ibohero rikuru rya Mpimba, kiretse Aimable akiri mu gasho ka police judiciaire. Bivugwa ko umushingamateka Olivier Suguru ariko arakora ibishoboka vyose ng'iyi dosiye ntibandanye ahubwo bayinigire mu menshi, ariko umuvuduko iriko biragoye kwibaza ko izogarukira ngaho narirya imaze kumenyekana ikaja ahabona. Uburundi bwacu bwaragowe kumva ko hariho bahitamwo kwiba imfungurwa z'abapolisi b'akarere kose k'igihugu bakaryama bagasinzira hataco binona bahejeje guterura umuriyaridi w'igihugu, biragoye kuvyumva. Ikibabaje hano nuko bagira kwiba uwo muriyaridi w'igihugu bakongera bagasubira bakagurisha ya mavuta uwundi muriyaridi. Ivyo ni ivyabonetse ubwo bivye ayo mavuta yonyene y'akarere k'uburaruko canke n'ubundi burere bw'igipolisi bwarashikiriwe. Abapolisi bo mu zindi ntara mweho muraronka amavuta yo guteka. Hariho imirwi vyokoroha kwiba ariko bigeze ku bapolisi biratangaje cane. Ninde wundi yarazi buno busuma muri Savonoru no mu gipolisi? Kubera iki umushingamateka Olivier Suguru yoba ashaka ko ino dosiye itagera kure? Amatohoza hazogarukira hehe? Agapapu koba kagira gakore kuri uyu murwizatunga akaba n'umwizigirwa adasanzwe w'umuhisi Perezida Nkurunziza? Iminsi iri imbere itubikiye vyinshi. Pacifique Ninahazwe hasozera avuga ko ano makuru ayakesha radiyo Haguruka. Na jewe nyene nkaba nyasomye neza na neza nk'uko yanditse ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe kuri Facebook. Nayo mu makuru ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko igisirikare ca Kongo kiriko kigira amatohoza ku rupfu rw'abasirikare bacu. Mu ndwi iheze Inakamungu muri grupoma ya Kigoma, teritwari ya Uvira mu ntara ya Sud Kivu, abasirikare benshi barishwe. Igisirikare ca Kongo catanguje amatohoza. Kuwa kabiri wa 21 Munyonyo, abasirikare ba FARDC no kuvuga igisirikare ca Kongo n'abamayimayi Rushaba bari bateguye kugira igitero ku bagwanyi b'umurwi Twirwaneho ugizwe n'abo mu muryango w'Abanyamulenge. Ico gitero cari kuba ku birindiro biri muri zone Kageregere, ariko barahwikiriwe bakiri mu gisagara ca Nakamungu hampande y'abasirikare ba Kongo n'abo b'abamayimayi. Hari kandi abagwanyi ba Gumino, bivugwa n'abanyagihugu baho. Umurwi Twirwaneho wemeza ko watakaje 3 mu bagwanyi bawo. Kubw'amasoko yacu abatari munsi ya 59 mu runani rwa leta barishwe. Amatohoza
uwurongoye akarere ka 33 k'igisirikare yaciye yihutira gushika mu gisagara ca Uvira kuri uwu wa kane, iminsi ibiri inyuma y'ico gitero. Yatangaje ko hatangujwe amatohoza. General Yavungura Robert yavuye muri ico gisagara kuri uwu w'Imana. Gushika ubu ivyavuye mu matohoza ntibirashirwa ahabona. Ku bw'amakuru uruganda rwa SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru rwashoboye kwemeza, inzego za gisirikare i Buvira ivyo Colonel Nyamusaraba arongoye umurwi Gumino n'abamayimayi Rushaba babikoze badahawe uruhusha n'indongozi z'akarere ka 33 rejima y'ibihumbi 3304 ihabwamwo amategeko. Muri Sud Kivu amababa menshi ya mayimayi akorana n'abategetsi b'u Burundi mu kurwanya imirwi y'abarundi yitwaje ibigwanisho icumbitse muri iyo ntara y'ubuseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'abagwanyi ba Gumino ugizwe kandi n'abo mu muryango w'Abanyamulenge ariko begereye Igitega. Akenshi baratera umurwi Twirwaneho urongowe n'uwahora ari Colonel yirukanywe Michel Makanika. Uwo mugabo akaba avugwa nk'uwuzi neza ako karere kurusha uwundi wese, n'abagwanyi biwe nk'inzoka ziri mu cari cazo. Ngaha akaba ariho nsoreje amakuru nari naguteguriye, hariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi. Utegerezwa gusa kubandanya kumwe natwe.